gatoya mwe abagabo umwe mwifuzaga gukomoza Rene ku mpamvu Liverpool na Barcelona na Arsenal n'izindi zitariyo. Reka duhere kuri Liverpool. Liverpool kuri coefficient watubwira ku mwanya wa kangahe? Liverpool kuri coefficient iri ku mwanya wa 8. Iri ku mwanya wa 8. Urumva ko iri hafi cyane. Iri hafi. Kubera iki Liverpool itariyo rero? Ubwo urumva impamvu Liverpool itariyo, hari ikintu cya mbere kigonga, ni igihugu kimwe cyemereye amakipe atarenza 2. Ariko igihugu cyemerewe amakipe atarenza 2. Ariko barenga kuri iryo tegeko iyo muri ayo muri bya bikombe barebeho, ubwo ni za Champions League, za AFC, za Copa Libertadores. Iyo ibihugu birenze 2 bituruka mu gihugu kimwe byaritwaye muri iyo myaka babaza arenza 2 yari amakipe arenza 2 nta kibazo muri iyo myaka ine babaza. Ariko pari coefficient nta gihugu cyemerewe kurenza amakipe 2. Yego. Ikipe ya Liverpool n'ikindi kintu kizamo, hari Champions League ititabiriye. Yego. Niyo yaviremo muri round of 16. Yigira muri Europe. Nindi yaviremo muri kimwe cy'umunani n'ubundi. Ubwo nicyo cyatumye ikipe ya Liverpool ititabiriye. Ikintu cya mbere cyagonze Liverpool muri izi championnat zose, baravuze ati ingingo ya mbere yo kujya mu gikombe cy'isi y'amakrebe yari kureba Champions League yeruka gutwara. Ingingo ya kabiri kureba amakipe meza mu mashanwa asumba yandi ku migabane, ariyo Champions League, ariyo Copa Libertadores muri America Latine, arizo za Champions League ya Asia n'Afrika. Hanyuma akabitegeko rivuga ngo mu gihe barebeye kuri coefficient apari ama equipe yo mu gihugu kimwe cyo kwera twaye Champions League, nko mu Bwongereza nta kipe nimwe yagendeye kuri coefficient. Man City yajyanywe na Champions League yatwaye 2023. Chelsea yajyanywe na Champions League yatwaye 2021. Amakipe noneho ya kuri coefficient nkuko muri Portugal amakipe yabo abiri yombi atwawe no kuba ari meza muri coefficient. Nta gihugu rero na kimwe cyemereye gutwara amakipe arenza 2 bagendeye kuri coefficient. Amakipe yagendeye kuri coefficient na 2. Yego. Ni Benfica na Porto na Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg nyine niyo muri Autriche. Ndavuga yo mu gihugu kimwe yagendeye kuri ya na Sporting iza kuba ifite amanota meza ariko iri inyuma ya Nuza. Yari buvemo bagafata indi kipe iri inyuma. So ubwo icyo nacyo numva gisobanutse cyane. Liverpool yabuze kuko nta gihugu kirenza ama equipe 2. Yego. Mu gihe icyo gihugu kidafite Champions League kitari pari merite ya Champions League, nkuko muri Brazil bafitemo amakipe 4 bagendeye ku ma Champions League. Ko nka Chelsea muri coefficient ziko Liverpool yiri imbere. Ariko yamanje criteria ya mbere yo gutwara igikombe kuba yifite igikombe iriyo kwera ko mu myaka inishize yatwayemo Champions League, kandi ni itegeko ko igomba kubiriyo kuko mu myaka inishize yatwaye Champions League. Iyo niyo criteria ya Man City nayo iriyo kubera Champions League, ariko na coefficient ndumva nayo iri hejuru. Man City yo ni nayo ya mbere, iri no hejuru. Man City ni nayo ya mbere, yo iri no hejuru. Urumva yageze za finali igera za kimwe cya kabiri. Iyo Liverpool iza ko yaratwaye Champions League ya 2024. Yego. Zari bigenda ari 3 zo mu Bwongereza. Yego. Arsenal nayo ntagiriyo iyo nayo ndi kipe yo mu Bwongereza ubwo byashoboka ifite amanota make ya yego kuko izo tuvuze za Salzburg ziri imbere ku manota zirayirusha cyane. Arsenal irushwa amanota na Salzburg. Arsenal ya myaka yamaze ibura itike ya Champions League. Ese ubundi Arsenal imaze imyaka ingahe itangiye gukina Champions League? Imaze imyaka ingahe hari? Arteta nziko yigaruye yashize imyaka nk'itanu. Yari imaze 2. Yari imaze 7 imaze 2. Yego. Champions League ya mbere yakiye kibe cyaka. Ni imwe ya Bayern. Na Bayern. Yindi ni heruka yakuyemo na PSG. Sizose? Yego. Hari indi se? Ni imyaka 2 yitabira mu buryo bukurikirana. Guziki indi ishobora kuba yaritabiriye yari ya 2017 gutyo. Harashize imyaka myinshi harashize imyaka 7 ku bwa Arsene Wenger. Ku bwa Arsene Wenger ni kandi ngo yakiyemo finale ya Europa League ku bwa Unai. Ubwo Emery yazakina Champions League muri Arsenal. Yari Europa League anagera kuri finale aratsindwa, handi atsindirwa kimwe cya kabiri na Atletico Madrid. Arteta nawe araza akajya akina za Europa League rimwe na rimwe ntanitabire paka abonye qualification. Kuri FC Barcelona nayo ni the same case. Urumva amaze kuboneka amakipe 2 yamaze kugenda muri Espagne. Atletico yagendeye kuri coefficient. Yego.
Real yagendeye kuko yaratwaye Champions League Yego. ariko si Barcelona sundi ni yakange mu coefficient iri inyuma ya za Salzburg kuko Barcelona kwa muri iyi myaka inishize Aha, icyo ari ngicyo. naho yaviremo mu matsinda Inshuro ebyiri. ijya muri Europa inshuro ebyiri itsindwa na Manchester United byabaye kabiri mu myaka ine Yego. ntabwo yabifite coefficient nziza ubwo Barcelona FC Barcelona yo muri no myaka n'abantu babyumve erega neza Barcelona yaherukaga muri kimwe cya kabiri cyahinza cya Champions League 2019 2019 urumva Yego. ko nayo amanota yagiye isubira inyuma nari amanota nk'uko bigarutseho yagiye inanirwa kurenga amatsinda abantu baribuka iri mu itsinda ya rya za Vitaro ya Prizeni Enteri Benfica na Shakhtar Yego. inanirwa kurirenga Inanirwa ibi ya kurirenga. gatatu birangira ikuyemo na Man United muri Europa League playoff so ubwo ngubwo indi kipe se abantu batekereza yaba ari ndumva ari izo ngizo ziremereye cyane Road Manchester United kubera iki itariyo babarira United w'ingora ntago yitabira muri iki gihe cyane W'ingora. umwaka ushize ntiyari ihari n'igihe heruka muri Champions League ntiyarenze itsinda yabaye ya nyuma nabwo ntiyarenze itsinda urumva ko ntabwo United yanagiye no muri Europa yabaye ya nyuma buri so izo nizo mpamvu nyamukuru kuri no ma ekipe yanyu mukunda menshi twagiye tubona nyine atikarifiya reka tugaruke twataka izindi ngingo kuri kino gikombe cy'isi cy'amakirebura cyari kuri Magic FM. Welcome to I'm Alive TV, the sports destination and entertainment.